Okay, this is Sandi Umoja TV. Bwa mwe misi yose turatubabwira byo bigano biryoshye cyane umuzobisanga kuri Sandi Umoja TV. Muri kano kanya mbona tukumwe n'aba star batandukanye bo muri reresi ndundi basanzwe bakina amareresi mu Burundi. Mukamenye ko imbere ya kamera muri kumwe na Diama kuri mic, amenyuma ya kamera muri kumwe na Ngege. Tukaba turi kumwe n'abantu ngaha tukuma tuvugane bibiri bitatu bivanye kuvyo tumaze imisi tubona ku marezo sociaux bizunguruka ari amafoto peut-être que tudaza kubimenya mu gihe tuzoba turiko turavugana nabo, ariko ava yuko tuvugana nabo ikatubana tubasabe bidondore batubwire aho bari n'ivyo bakora hama tuce turuduga kwijambo. Karibu cyane. Murakoze. Mbe mvuge serno canke mvuge no epreno sinzi ico washatse. Era kuri no epreno hama serno. Okay, je nitwa Chiza Joseph. Sirona muri filme ni Kimoko niryo bazi, ariko ndafise yandi menshi. Ndi papa, ndi sokuru, n'ayandi urumva ari menshi cyane. Ngizo iri papa ari mama. Aha. Jewe nitwa Imana mediatrice aka Nimeshu. Muri filme naho sanzwe ndumugore wa Kimoko. Yes. Kimoko muri filme afise abagore benshi cyane. Kimoko we mu mafilme usanga afise abagore benshi cyane. Mbo sukugira abagore benshi nkuko bavyimviriye, ahubwo ni sene umuntu abafise umupapa ari kumwe na mama kugira ngo bigisha abana ibintu kanaka. Urumva rero ntubiyara urukundi je ndubatse n'uyu mudamu arubatse ntiwavuga duteranyiriza abagore n'abagabo babo n'umugabo wiwe. Umva muri filme tuba turatanga impanuro kuri banaka. Kimoko arakunda gukina amafilme kenshi kandi n'abantu barabivuga ko Kimoko yobashobora kujya ajya mu bafumu hama akacagira inspiration nyinshi ziva hari ahantu. Wowe hari cyo biziko? Je nibaza ko ibintu byinshi nivyo majini akunda kuba arimo. Nibaza ko bamubeshira Kimoko kubera asanzwe afite impano yiwe yo gukina akaviva na scenario karakina. Je nibaza ko mu bisanzwe nk'abantu basanzwe bamuzi n'umuntu ari serious ico ndakimuzi ko muga mu gukina arashiramwe n'ubusiri ivyo ari karakina. Je nibaza yuko bamubeshera. Gatumubazi. Je nibaza ababivuga peut-être tubwize ukuri ko tiga wicara imbere y'umupfumu. No kuri kwimana sindicara mu ubwa mbere ndi mu bantu jewe n'inyumuti sindawemera n'abafumu sindabemera kuko ndazi ko babesha kandi bijya babyita irenga munsi baraguye ivyuno munsi kugira ejo ngo bibe uku ariko ejo bigahera ukazi usanga usubiye inyuma handi nyene. Umva rero twebwe mu message dutanga muri ivyo uvuga ngo tuja mu fumu canke mu kuzimu, ndibaza yuko tuba turigisha abantu babijamwo ariko ejo bishobora kuzana ingaruka mbi. Umva rero ni message twe dutanga ku bantu. Yego. Chiza Kimoko wewe n'uyu yavuze ko ari umugore wawe mu filme muri mafilme yahe tubasanga he groupe yahe? Bo twebwe dukora turi muri groupe yitwa GFS The Gift Film Society. Aho nawe yavuze gutyo ni filme imwe twakinye yitwa Intwari z'urukundo. Ndibaza ko abantu barayibonye, ari umudamu wanje dufite utwana tubiri ariko arambwira ngo tuvyara kandi. Umva namubwiye ngo tuvyara kandi aranyangira n'ubu umugore ari gito kabisa. Akunda kuguma ari amungariza. Akunda rero we ashaka amafresheri agumeho ngo ntavyara. Namubwiye ati wewe vyara aranga. Umva rero ni muri filme ariho yindi rero itarasohoka yitwa Amarira y'urukundo. Nubona yarazi kurira umudamu yararize twarakundanye tukiri bana bato gushikaho dukura ariko rero sinamwanse ahubwo umwanya w'urukundo wabaye munini nca ndideplace gato ingarutse akumbe we yarandindire ndanje nizaniye uwundi mugore Kibaju narizanye Kibaju nico mubona cicaye impande yacu urumva gusa ndimo nagifata masanamu ndamuzanye aca wumva we yarandindira imyaka myinshi gushikaho mbebasha bamwita Nicole oya mu Kirundi cyo kwitsitso umva ntibavuga igisubira muhira ntibavuga mbo bari amaterme bakoresha kera. Umva rero kuko yarandindire biranka vraiment iyo filme muzoyirindire ni filme mpuzamakungu, ni filme igezweho. Mbere muri GFS ari amafilme tuko turifuza ko aja muri Netflix nkuko tuko turashiramwe yandi
ego ubu tugezweho si vya bindi byo ngaha gufi nyene muzi yuko biherera ngaha ni vya bindi dushaka ko biherera hanze y'igihugu kuko turiyemera ivyo dukora turabizi turifuza uko n'abarundi peut-être badukurikirane n'abanyamahanga nkuko bariko baradukurikirana. Okay cyane gose meshu araberewe cyane tumubwire ko aberewe je navyo nubwira jewe parce ahanini arabizi nawe nyene gituma no yimubwira yarampemukiye mu bintu vya filme cyane nico gituma ntashaka kuza ndamusempatiza kumwe yagenda hanze akaje no mugore nawe aramurindiriye nizere ko ari we yakoze ikosa cyangwa ari we wakoze ikosa kurindira jewe nubona ko narifise ntuze confiance nawe ukoze ikosa indi yakoze ikosa oya burya nje conzi tufatiye mu gitabo ca Bibiliya umugabo arafise uburenganzira bwo kuzana n'abagore batatu bane. Salomo tuvuga sokuru w'amahanga ninde ni Ibrahimu yarafise abagore bangahe, Daudi yarafise abagore bangahe. Icyaha yakoze nuko yagiye gufata umugore w'umusirikare wundi ariko Imana mu mwene mwati we nagwaye intama zose uraziganza none wagiye gufata n'agatama kabandi. Ushaka mbu umugore wa kangahe? Ushaka mbu umugore wa kangahe? Wewe baka ndabi nimero umviriza muncamake nimba atangorane ataherere wagize n'uyu wacu muto hama bakaca bababiri basi oya ujya munyaburaya ntiyari kwemera kandi wari Musa Ibrahim mbo manu w'Iburaya ashaka je ngume mu Burundi nawe agumane w'Iburaya nitwo bivamo ibyo bagore n'abagabo nitwo bivamo kuko reka tubireke muri filime nyene. Okay tufate ko ari byo muri filime hama tugerageje kujya kuri ndi etape haramaze imisi hasirikira amafoto y'umacteur byabone byagaragaye cyane gospel ava mu GFS. Uwo mu GFS akaba ari wiwanyu muwa murimo ndetse nibaza ko mutwara ariko abantu benshi bakaba babandanye bibaza ivyo bintu nivyo ko aba GFS tam GFS numwe arabikonfirma ngo avuge yuko ivyo bintu byabaye. Mwebwe mwoba kubera ki mwoba mwarahoze kubera ki byo bitavuzo cyane kugira n'abandi bantu babimenye. Ubwa mbere na mbere twaragize umubabaro udasanzwe kubona dufise umukinyi kandi yari mushasha gaca tuvamwo numva ko ari ibintu biteye agahinda kuko ku munsi wa gatatu w'indwi heze twari kumwe mbere twiriwe muri tournage muri iyo filime yarapangiwe amasena abiri. Sene ya mbere yari yayikinyera yiheza ku munsi wa kane kuko yari asanzwe ari n'umukinyi mushasha. Ku munsi wa kane yari afise twari dufise repetition arakora repetition turamwereka amakosa yakoze kugira ayakosore. Kuwa mbere bwaca tugenda kandi muri tournage niho twumva inkuru y'umubabaro yuko yitavye Imana. Wumva yuko ari umubabaro udasanzwe na cyane ku ba GFS mbere no ku Barundi na cyane ku bantu yagira atange kwimanura kuko umuravye yarafise impano idasanzwe ujya mukobwa. Nukuri twe nka twebwe muri GFS turahujije umuryango wabuze kandi turamusabiye no ku Mana kugira ngo abandanye yigisha abamarayika n'abitavye Imana imbere yiwe bose abigisha ingene hariya bo kina filme kugira ngo bazogaruke baduha message idasanzwe nziza. Turumva yuko habonetse ikintu cy'umubabaro cyane cyo muri GFS ndetse no muri reresi ndundi yose ko havuyemo umukinyi yabikunda umukinyi yashaka gutangwa gukora kwinjira muri game kwinjira mu gikorwa cya GFS kwinjira mu bantu tuzi yuko batanga impanuro zitandukanye mu mpande zitandukanye kandi eske nimba yewe yapfuye mu biheze kuko ivyo byose harabaho ama evenement aba izo evenement zoba zarabaye nimba zarabaye mu mara bashitse ko nk'umuryango nimba marashitse ko nk'umuryango eske nta bandi bakinyi ba mareresi baba mwarajanye aho hantu kugira mushike ku muryango babone yuko nabo nyene yaramaze kubaka uwundi muryango. Aline twamuhavye lundi hari jeudi yitavye Imana dimanche. Nk'umuryango wa GFS twe twaramukunda cyane. Aline yari umwana yitanga akunda ibikorwa. Aline repetition ntiyigera siba. Aline naho haba tournage naho yabadafise role yateza kwashira. Rero kuba twarabuze Aline ni ikintu kibabaje. Twarashoboye kwashika iwabo turagiye mu ceremony yose ategekanijwe y'umunsi wa nyuma
bijya byose bagirira umuntu twarahashitse nk'aba GFS nk'abakinyi w'amareresi turaseruka nk'umuryango famille yaratubonye uko biri kose naho bitatworoheye kwideplasa kuhashika mugabo twaragerageje quand même nta ngorane n'imwe hari umubabaro udasanzwe mugabo baragerageje kwihangana kubera urupfu rwe rwari rubabaje barashoboye kutubwira ibyamuranze baranavuga yuko mu guheza mu rupfu rwe rwa nyuma yari umukinyi w'amareresi ivyo icaturyoheye ca mbere nuko umuryango we wari ubizi yuko yari yamaze kwinjira mu wundi muryango barabona kandi ko twaserutse ico conyene carabanezereye no kutubona kubera barabonye yuko atagiye mu muryango w'abantu donc apana bwa budumbi bw'abandi bagenda gukinira mu donc muri burya buzu bwihishije twe n'umugwi wagutse wamyeho kuva kera uravye imyaka GFS maze so gukorera ahantu hinyegeje antwo uje wese mu gwa GFS aba n'umuntu atezwa kumenyekana kandi na famille yiwe ikamenya yuko aje mu mugwi ugukina amareresi kandi atari wa wundi urimo impirahisi ibikino rero ico nico cambere batamwe kudushimira ko natwahashitse turavye naho nta wundi mu gukina amareresi arine yararimo kiretse ama connaissance mugabo mubashiwe kwashika yari twebwe haratanzwe des informations ku bandi bakinyi b'amareresi kuko nimba ari post twarabonye n'abandi ba star bamupostinga peut-être ko ariko za famille cyangwa ko z'ubugenzi nta bandi bantu baba barahashitse twebwe muri rusange nabo twabonye twasanze turaba GFS nk'abakinyi b'amareresi kuko twebwe bwa bumwe dufise muri GFS nta muntu yogira ikibazo tubure kutamushika ko mu bantu dufise mbere n'abandi bakinyi naho bataba muri GFS twebwe turitanga cyane mbere biri mu bintu tuko turakebura abakinyi kuza baragira ubumwe bakundane kuko mu gihe badakundanye atabumwe buri muri bo ivyo byose turakora byo bari fagusa rero twebwe twisazeho twenyene umva rero ari abandi uza wumva ngo murajana ngo turi kumwe ariko wagera ahantu ugasaka murondera ukamubura umva rero abo bantu rero bakora ibintu bimwivyo si vyiza nuko bo biheba canke bakabihagarika mu maguru mashi twanumvise ko vyevyo byose yagira ikibazo yasimbiye ruguru ku gatumba havuka mwaragerageje gutohoza cause c'est-à-dire icatumye agira ico kibazo akava mu bazima nuko ico tuzi nuko yagandaguwe ico turakizi hama rero ibindi navyo vy'amatohoza ndibaza yuko nyamiramabi n'ubutungane nivyo biriko birakora kugira ngo bizotange ku barundi cegeranyo c'ivyabaye kuko urumva yuko ntibabigiriye wenyene babigiriye nk'umuryango wiwe kuko bashitse babarasa bari kumwe na mwene wabo ahetse umwana ku mugongo n'uwundi mwana mu maboko yumva yuko na mwene wabo amerewe nabi cyane ari mu bitaro yumva yuko amatohoza ariko arakora turindira ubutungane bukore bakunzi ba Sandi Umoja TV murumva yuko ari umubaro uhambaye cyane mu gihugu mu bakinyi b'amareresi ndetse cyane cyane no muri GFS no mu muryango wamwe barose mu muryango wa Mureze kurundi ruhande tugereze kujya kwa Meshu uravuga ko Arine mwamukunda Arine yaje muri GFS Arine yari yatanguye GFS yari kugeza kuri umwanya mubona yarageze ku rugero ngana gute duhereye agihe yazira Arine amashure yiwe mato nayisumbuye yayize mu Bukeye yavuka rero Arine yarakurikirana ibintu vyacu cyane yarakontakse Kimoko yaguma mu kontakta kuva ataraheza amashure amusaba yuko umunsi yaje kwiga kaminuza ni Bujumbura ko yomwemerera akaba umwe mu bakinyi ba GFS rero igihe ahejeje amashure yiwe abavyeyi baramunungise kuza kwiga ni Bujumbura ahantu hambere ngira agishiki Bujumbura Bukeye yatanguye kuza ari muri GFS kwibutsa message ahora yandikira Kimoko amusaba ko yo kwifatikanya natwe rero ivyonye ntiyabivuze mu mpisho yashimye kuza kwivugira mu mugwi ko yigeze kuba bikunda no donc yarabikunda ushika naho yavuze ati sije mbona ndamanutse Bujumbura agishika rero yaciye aza muri GFS arabisaba vraiment yicishije bugufi irevre twebwe aho tugeze nta muntu apfa kwinjira uko nyene tubanza kameme noneho ivyo wacu birazwi twe aho tugeze ntitwakira umuntu ntitubembereza mu kinyingo ngo oya kwera turiyemera ku rugero tugezeko mugabo kome Kimoko yaraziye yarafitaniye message na Arine Kimoko yaragerageje aravuga ati vraiment Arine
kuva ngira ataranashika no mu 13 yaguma ansaba ko twomugira umwe wa GFS ati je nosaba yuko yabisavye umugwi ati nosaba ko Aline twomwakira ati vraiment aratandukanye n'abandi bakinyi bose baje gukina ngaha basi turabona nyene yuko ari umuntu wo kwakirwa yaje abikunda Aline vraiment urabona yuko ataje ari umwingingano kuva tumwakira ntiyigeze adebukirwa ntiyigeze nta n'umwanya yigeze ata twe tugira repetition jeudi dimanche iyo misi yose abandi bexcusa pardon umusi byangoye Aline yamba ari présente kandi ntiyigera acegwa kandi yava kure rero ivyo biri mu vyatubabaje cyane ingene yitanga hageze bimwe byo akwera hari umuntu ashaka kugira ikibazo muri GFS Aline naho yari umunyeshuri n'abantu umunyeshuri yaritanga mu bandi vraiment c'est une mauvaise histoire vraiment tuyumviriye mu vya Aline tuvyibutse twese. Okay, turumva yuko ari ikintu kibabaje cyane hama tubandanije turi muri amacyungu twaba dusanga turimo dutera inkuru tuvuga les histoires za Aline tuvuga ko Aline yavuyemo muri monde y'iresi mu Burundi ariko ava yuko tumaze duheze ikiganiro kadusabe Kimoko agira kajambo gaherekeza kino kiganiro tugize ndetse gaherekeza Aline nk'ijambo yoba muzi ko n'ijambo ryo peut-être ryo kumwifuriza uburukiro bwiza. Yego murakoze jewe nka Aline ava yuko aza muri GFS ndamuzi imyaka 2 irenga ava imyaka 2 turiko turaganira ambwira vya mareresi filime yose twasohora yambwira ati ma link naho ndi kure ndayikurikirane ku mwanya arakurikirana ibikorwa byacu amaze kumanuka kuko yarigeze kumbwira ati jewe vraiment nofumanza mu 12 no 13 ndavyiga Bujumbura kugira ngo ndabikurikirana ndamubwira ati oya banza uheze hama uzoze ahejeje umunsi ahejeje gutora diplome twaraganiriye ku mugoroba ahejeje kunumira amafoto arambwira ati jewe vraiment ndahejeje rabi rero ingene basi urondere nk'umuntu yonyakira hiyo kugira ngo tuzoshike Bujumbura kugira ngo nanje ninjire mu mugwi ndamubwira ati buryo witonza miri binoze genda buke kugira ngo nituzotinda uhashika kugira tukwakire acagirirwa ibakwe abavyeyi baca bamurungika kwiga kaminuza Bujumbura umuntu wa mbere yashitse agifise n'ishakoshi yashikiye muri GFS turamwakira uyo munsi imbere turavugana nawe kuko twabonana ku matelefone gusa tuvugana ku matelefone bwa munsi wa mbere tuvuganye amaso mu yandi nasanze ari nk'umukobwa wanje kuko yarakiri inkumi yarakiri mutoyi kandi mu bantu turiko turafasha imisore n'inkumi bari muri abo kugira ngo tubadugirize impano zabo turavye inyifato n'ubwitonzi ajemwo twaciye tubona yuko uyu mukobwa twomufata kandi tukamukurikirana hagufi nukuri ibikorwa vyiwe bihagarika abansi babihagarikirije hagufi nukuri twe dusaba yuko abantu bafite umutima wo kwicana ngo bihagarika ubu si igihugu cyo kwicana ubu ni igihugu cy'iterambere abantu bagifite umutima wo kwicana nta kamaro bizobamarira nta n'inyungu n'umutahe bazobikuramo bamwe bavuga ati no license to kill umva rero abantu bakibandanya iyo ngeso izo nguvu bafise nibafate bagende bazikoreshe mu bintu byo kurima korora kugira iki bazosanga bateye imbere cyane hama ikindi naco nuko naho wica umuntu ntugire ngo ivyo yaragezemo urabishika ko nawe nta kamaro bimara umva ariko rero reka umuntu yibereho nawe wobeho kugira ngo twese twaremwe n'Imana imwe nidufata umenga umuntu turashobora turafite uburenganzira bwo gufata kumuzimanganiriza ubuzima rero nukuri kubganje Aline ndamwifurije uburuhukiro bwiza Imana imwakire mu bwami bwayo mu minsi mike nari ndamuzi ko nukuri nta kosa Aline bwamubone ko nta cana bwamubonemo yari umukobwa naza muri repetition wabona ko afise curiosity yo gukurikirana ikintu akimenye umwanya muto wabona ko yitanga kugira ngo amenye ikintu kanaka umva rero nukuri ndasubiye goza umuryango wabuze natwe gwenye na GFS turiyojeje ama nukuri ndasubiye gusubiramo uko Imana umwakira mu bwami bwayo murakoze. Okay, murakoze cyane nawe sinzi ko wogira ko wongeye ko hama tukurotira ikiganiro nta birebire novuga kiretse urupfu rwa Aline rwatubabaje muri make novuga ndahejeje umuryango wa Aline
n'aba GFS turababaye ariko nta kundi twese niyo nzira. Merci. Okay, tubanda dushimira abakurikirana Sandi Umoja TV ku biganiro tubanda tubahereza ku nkuru nyinshi zitandukanye tubanda tubahereza. Murabona kuri uno munsi ko tubahaye inkuru y'umubabaro, inkuru y'umu acteur, y'umu actrice yavuyemo mu ba actrice dwaza dufise mu gihugu cy'u Burundi. Tubanya tumushimira ku bikorwa yasize akoze kandi tumushimira n'umutima yoba yarerekanye mu gikorwa ciwe. Twongera tumusabira iherezo inuzeye uburukiro bwiza aze abane n'Imana mu bihe byose bizobaho azobana mu kuboko kw'Imana. Tubana dushimira abakurikirana Sandi Umoja TV kuba ndamugira subscribe n'ama comment kugira ngo tubanda tubereka ndetse tubahereza bitandukanye. Ciao.